ashobora kuza muri industry nk'ubu nka je navyawe na sona kandi buriya ikintu kimwe kimaze gutahura nk'uko ndi umuntu akuze kwisi yo ha nk'umuvyeyi je nanjye ndamwemera ko ari umuvyeyi wanje kuko yaramvye ibisi ari yarankoze mu maso ko ndabona ibyo ntahora mbona mbere ko ndakora ibyo ntashobora gukora gusa rero numva ko je ntazogwanga imyaka nagategetse iyo ndavye soro abariko baratwumviriza bambabarire umwana wese buriya shirike ya umuvyeyi wadahangagwa amwita Soro the hero yo nanje mvuga soro kuko ni wenzi wafise icyo yamariye muri ubu buzima n'abandi bose ndabemera ariko urwego ntirungana ariko umuntu wese yemera umuvyeyi wiwe ndiko ndaraba soro mu maso yanje mbona ari nk'urukundo ryo muci iyo murabiye aramena amaso araturira ariko iyo umwegereye ameze nk'inyenyeri yo mu gatondo ashobora kuyobora akagushikira Yes, akunzi wa Star TV, amahoro y'Imana abane namwe gake na mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye. Amazina nje ni Starboy Leadership, Mr Benjamin Chapman, King of Ladies, Mr Adonke, Mr Recorder, Mr Mythic Mararungu, Loving Town, Mr Fashara Fashije, Dollar Boy, all the way from Burundi. And I support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job. Only my job. Bavuga ati Fashara Fashije kubera ko twese turi ngaho kubera twafashije Avado gagner la guerre extérieure, vous devez gagner c'est de l'intérieur. Gagner de l'extérieur et puis tu gagnes à l'intérieur. Tu gagnes à l'intérieur et puis tu gagnes à l'extérieur kugira bishore kora kubera ko ntuzoja kubanguranya mu kibano ariko iwawe ikibazo ari ikibazo. Inzu yawe iri kirasha ni ya mugenza iri kirasha. Sinibaza kuzotangurira ko ya mugenza, nibaza kuzotangurira kwiwawe bwite. Manzu zimye umuriro. Nuheza kuzimya umuriro uhite wirukanga hariya kumubanya ati reka na hariya ndahazimye. Mu Rwanda Star TV turi kumwe n'ibifi bikazi turi kumwe n'abarundi kazi turi kumwe n'abana beza cyane turi kumwe na zimwe mu mpano zikomeye cyane ndi kumwe nango mu bigeme hariya Soro Liberty yandungiki Burundi Film Academy yandungiki ifite twize nyene bifo yuko tuvyaplika ntago babitwigisha kugira babiduhereze mu mapuro babidogura tubishire mu mitwe yacu. Ayo mpamvu no muzi twicaye mu Rwanda bwa Star TV ayo namwe mu majambo ava mu bigeme bari hano mu Rwanda bwa Star TV sindi ko ndabavugira kubera ko iyo kenshi baronse binabiriya na cyane cyane hariya kwa Liberty Soro arababwira ati jewe iki ni igipapuro ndabahereje nushaka genda ufata utekere mu ibajiya ntaco bitwaye ariko kandi nubishira mu mutwe bizoba bikwiye igipapuro gitekere mu ibajiya ntaco bitwaye ariko ivyo naguhereje bigumize mu mutwe cyane bambaye neza basa neza abarundi kazi murabizi yuko abarundi kazi tuba tumeze fresh tuba twipowe tuba turi naco je maze gutembera muri East Africa yose nabonye abigeme baho kuntu bameze ariko mu Burundi tuba turi naco cyane reka rero turahera ku ufise micro kumbure tumwakire mu bwa Star TV ariko kandi ndabwira ati twisanzure nyine tuganire this is family ni family yacu yimaze gukushika mu bwa Star TV wamaze kuba umuryango wamaze kwinjira mu muryango wagutse ari Star TV family. Reka rero tubaramutse turahera ku no mwigeme nawe yambaye agashati ka danje ka fresh gasa neza cyane ariko hejuru naho urabona ko ikiganiro yaciteguriye tuzi ko yarafise urubanza muri no weekend ariko kandi baza kwaza kwitubwira. Reka tumuramutse karibu cyane mu bwa Star TV. Umeze neza cyane. Hara n'ujya ugaragara nyine kuri ziriya foto hariya uteye neza mwana. Yes, karibu cyane rero kandi Vine canke Vivi mbere ko tuca kuri mugenza weekend yari imeze gute kuri Vivi?
Ahora no mu mutwe washize akantu. nibyo bigenze Kwikora neza. cyane. Ariko muratwatira twabahunga gusanga twababonye tumwana ko yambaye neza. Nta kuntu umuntu yo mugeraho nyine akamuganiriza. Kandi ukagacamo. Ariko nyene byose tubikesha mwebwe. Ko bibiwanye bikadushyikira. Ubundi vivaro wase. Ya. Cha mugabo reka tuguhereza amashurwe yawe. Ukora umugore uko nguko mu mutwe ntumere nka bya bigabo. Bya bigabo uzabumva ngo je umugore wanje se namukora neza ngo hariya kwaca bamushaka. Ariko ivyo vyiyumviro by'ubukene mushira mu mitwe yanyu bamwifuza iki. Ariko umugabo aravuga ati vivire kamutemwo ndamugire neza cyane. Cyane cyane ko ushaka kumenya umugabo. Muri uraba umugore wiwe. Umenye umugabo cyane. Twabonye umugabo wa Vivi. Mbonye umugabo. Zongo twumena ko amufite. Ayo ngasanga mufise ndajya umuhari. Umeze neza? Hayo bakwita gute nawe? Mervike. Magnifique, okay? Mami. Bundi ba mami ko baba bashaje. Hako weme mami gute? Magnifique. Hako ucha uyita ka mami. Umwana ashobora kuba ari kukonya. Umuvye akamwita bebe. Akamumagara bebe cyangwa Ibaze rero mama akiri umubebe. Bakwise mama ukiri umubebe. Ashabaza umuntu wese ngiye kuraba ka mami. Ntimuminga nakanyukuruka gatonya ka mami. Ariko utabizi urumva nje nkavuga ati ngo ngiye kwa mami. Kwa mami. Kabisa ni Magnifique ayo kandi numva no kubaza guca ijoro rya Magnifique ryari rimeze gute n'igitondo cya Magnifique cyari kimeze gute imbere ko duhura cyangwa ukarota nyine birashyuka ukarota ariko ubu ni indoto warose uravuga ati ibintu ivyo baho nubwo vyogenda gute nubwo nogendesha amavi ibintu sinobigeraho indoto ni yaye kubera ko turota byinshi hage turota turi muri Amerika turi abashefu indoto warose uravuga ati iyi ndoto si yanje ndayirote umuntu afise inda ariko nanje muhira kwa ko mukatwaraje yavuga ati no tumaze imisi tubona rero rwaye ngeze kwa muganga ubwo muganga ese ni kangura uravuga ati ubusije ubundi kuri Magnifique ari mu bantu birinda ikintu bita imbanyi cyane bakigendera kure awusha yes turi kubona nabone bigeme babiri ariko kandi ntibaje ngagira tuganirize gusa tugira ko na Magnifique bwiraze guhana micro nimwe iyo yindi nije ndayifise muri ngaha anye kubera iki kumbure kugira twumvisha abantu bariko badukurikirana uno muzi turazi kumwaciye kwa Soro hariya muri Burundi Film Academy ariko kandi musanga muri abakinyi beza ndetse n'abandisi uno musi mwatuzaniye iki muri rusangi kumbure dusangiza abakunzi ba Star TV tubabwira yuko twebwe turi abakinyi amafilme twifuza kandi yuko bashobora kudutera intege mu kuba byacu mumaze gusohoka n'izo musago mufise ibikorwa mumaze gushira hagaragara channel yanyitwa gute
3 life movies. Ubuzima butatu bwa movie. Aya buriya ubuzima butatu sha. Muricara mukaritora. Kabisa. Vivi mumpere mikro. Ay mazina ariko asigura ikintu nibaza ko kugira muri tore ujya n'izina burya ratuma ikintu kigera kure kubera ko hari izina ushobora kwita urubuga rwawe ugasanga n'umuntu ararirondeye ntaritoye. Amazina afite icyo asobanura koko cyanye bavuze ataka kantu nyene n'akamanyeri kasa neza ni bon biba birarangiye. Abana b'imfura ko kwegerana rero abantu batatu wandika 3 life movies. Ningi ifise 285. Okay, namaze kuyitora kabisa. Andika bitatu life movies ariko uvyandike mu ndome nini. Lettre majuscule. Uraza guhita uyibona iko video zibiri ariko full movie na trailer yayo. Yamaze kuja ko video zibiri. Soko ukubunyene ndiko ndabivuga abakunzi ba Star TV nibaza ko tuko turajayo. Andika 3 life movies uravyandika lettre majuscule uraza kuyibona. Yanditse ko ari Ine Sabimana. Uraza guca uyibona kubera nanje byari byancanze kubera ko sayiko ndayitora kugira ashobore gukora sabone. Ariko abo twajanye ku bakunzi ba Star TV nibaza ko twarangije gukora sabone naje ubwanje niho nkiyikora. Kabisa. Ino movie mamaze gushira agaragara. Ndabona ko ni manyi full movie. Titre ko ivuga mu bintu vya manyi movie vuga iki muri rusange. Kwa tumenyereye movie nimba ari Etat civile nimba ari Feruje. Amini nibaza ko impamvu mwise manyi full movie ifise ibyo bisobanuye. Muri movie. Kandi iyo titre ya filme iri kizina kiwe. Ya. Manyi. Kubera ko muri iyo filme yari umukobwa w'inchapo. Kandi yakoze ibyo yategetswe gukora. Kuko yari indasi. Cyane. Nubwo atarazi ibikorwa. Rero ngerageje kuvuga mu ncuro make muri bari bari gutuma cyane nyuma bakabaza kukibaza bisanganye acarononekara mu mugongo amaze kubononekara mu mugongo aca kibazo cyo kudashobora kurangura amabanga y'abubatsi. Uwo wari umugore wiwe. Manyi nawe yari umukobwa wawe. Byarashise manyara bimenya ati papa wanje ntakorera neza mama hariya ntago bisa neza. Yarabimenye kandi cyane. Ko mama nyina nawe ivyo bintu yagiye kumenya urumva ko
agiye kwinjira mu tundi tuntu tutumanyeri hako nubona ko yari hako muri ico gihe abonye mu papa we atabikora uko numva nawe ko azovuga ati je nanye ntabonye umuhungu akubita nyene akabangura burya ntaho nzoca yigeze bimenya ko papa we adashoboye kurangura amabanga yabo batinga bimenyere mu gitanda ca papa na mama ahubwo nuko yagiye kuvumbura ko mama we wasigaye akinyuma papa we kwera ico kibazo bityo nibwo yagiye kumenya ati kubera arabaza ati kubera iki mama asigaye agucima ntihagire na kimwe gitwara kabisa amanyi mumpere manye ndamubaze gato iyo bishise mu buzima busanzwe none nk'ubu hari aka video cyari nabonye ati iyo bishitse kandi bivuga mu Kiswahili ikifika saa unalala mshangazi basi ujyamanye n'umushangazi iyo bishitse nyene no mukwirize aratahura kubera ngo bari umuvyeyi abashaje aravuga ata we ni mtoto wangu uri umwana wanje ntacyo bitwaye ariko iyo bishitse muri abajene umujene arasarati navuye ko yereka ngenda handi bimeze fresh manyi muri ico gihe muri cinema reka dufate ko twari muri cinema muri wewe reka tuvuge ko tutabibonye uburyo uri kuriyumvira wariyumvira ko nawe wifuza basi wo gukwiriza kugira ntuzovanye umugabo wawe nka mama wawe uko avanwa papa wawe oya ntutubwira ari gusanga cinema ariko yanditse ntimugashiremo ariko ugasanga amanyi hariya yavuga ati je mama ibintu akora nanjye nzobikora hako no muzima busanzwe nuko bimeze urumva utosangira umugabo w'abandi n'uwundi mugore mu buzima busanzwe kubaye reka tuve muri cinema mu buzima busanzwe nk'ubu wowe ukura ubu ngubu tutari mu myandikire ya cinema script iki n'iki n'ibindi uranka ko usangira umugabo n'uwundi mugore kana ko utazi uwo vyemera urumva bikugwa neza iyo bishitse Kovyo bimaze gushika cyo kunana n'umuntu ugasanga arafite uwundi ukumva nyene wo vamwe ukavuga ati cyakoresha umuti wa gute ko numva ngo abahungu biki gihe ngo bakunda abakobwa benshi cyabi kugora ko bafata cyangwa wahuye n'umugisha kabisa muraje muri cinema muraje gukina mwabitangwe mujya kurondera certificate mwabitangwe mujya kurondera ubumenyi kugira buriya bumenyi muze mu bwa applique numva shaka kumenya iki gikorwa mwashize hanze nguvu kuva muri Burundi Film Academy zoba zaragiyemwo kuko ababashigikiye muranka ama certificate babigisha babumenyi numva shaka kumenya after yo kuronka ama certificate mwarashigikiwe kumbure muraronka ya encadrement ushobora guha umwana bakavuga ati umwana wanje ntegezwa kumukurikirana hari hose kuja muri Burundi Film Academy ukaronka buriya bumenyi ugatangura kwa applica buriya bumenyi wahawe no kuzufa gukina utahawe ubumenyi bitandukaniye he kuca muri Burundi Film Academy ukiga ukaronka impamya bushobozi ugaca utangura gukina cinema ariko aravyo wize ariho ibintu bimwe wagiye uriga urabironkera neza impamya bushobozi hari n'abandi baza bakina direct bitandukaniye he kuri wewe waciye hari yo manza kwiga kumbure kugira ushore kwa applique ivyo wize nanje umva ngogwego minari kumukandanya kandi umva abaziri cyane byasima cyane waje gukina avuga ati onya n'umuntu asanzwe azwi kandi n'umuntu ari cyane ibintu bya sinema abizi cyane ubwo yuko rero onya mubona nyine nk'umuntu
avuze ati uyu yarabizi abona muri kabisa Vivi uno mwuga turimwo iyo umuntu yubatse niba byoroshe ayo uri frame yagiye gukina mugabo ntabwo kugora ati ugasanga uracereje abandi bantu iyo bari mu bikorwa ugasanga kumbure hari yanye bari gushutinga wabuze aho umugabo yavuze ati manzi gumanga nyongera gasaha kamwe turi kumwe abimeze gute ntabwo bivurugana mutama hari yarabishigikiye usanga bitoroshe ari abagabo bacu bavuga ati rega bazoce bamuntu arani yatagatira hariya ya bisigura ko muzinanye ariko kandi ubuzima bwa filime wajemwo waje witeguye kizaba cyose uri tayari cyangwa umugabo wawe ari tayari iyi mihanda wayije muyizi rero nimba ari uguhomba sindabyiteguriye icyo niteguriye no kunguka tukiri aho nyene muri bimwe wabonye reka tuvyite guseba abantu basevye utaraza muri sinema uravuga ati mana ndasavye biya bintu je ntibizambeko nivya nimba atari ibanga kumbure kugira n'abandi bantu bashobore kukwigiraho bariko baratinya gukina zino sinema umuvuge uko byagenze wari we uvuga ati je yinuze ni for example narabonye bino ndagira ubwoba ndavuga ati nanje bizombako ni ibisanzwe ni kugira nyene tugisha abantu ni ibisanzwe bimeze fresh ugomba kunkwepara okay twagiye nta tuvuga muri rusange muri rusange je novuga umuntu ashobora kuza muri industry nk'ubu nka je navyawe na soma kandi buriya ikintu nta kintu cyambere kwisi kivaha nk'umuvyeyi je nanjye siro ndamwemera ko ari umuvyeyi wanje ari yarankoze ku maso ko ndabona ibyo ntahora mbona mbere ko ndakora ibyo ntashobora gukora gusa rero numva ko je nagwa kumihakana katigeze njya cyangwa ko yigeze mfasha iyo ndavye soro abariko baratwumviriza abantu barire umwana wese buriya ashira umuvyeyi ya umuvyeyi wadahangagwa bamwita Soro the hero yo nanje mvuga soro kuko ni wenzi wapse cyo yamariye muri ubuzima n'abandi bose ndabemera ariko kwego ntirungana ariko umuntu wese yemera umuvyeyi wiwe ndiko ndarabasoro mu maso yanjye mba mbona ari nk'izuba ryo mu ci iyo murabiye aramena amaso araturira ariko iyo umwegereye ameze nk'inyenyeri yo mu arashobora kuyobora kandi utuje atagusara ugashika ku cyo wifuza ndamushimira kandi ndamushimira cyane ko yadufashe ukuboko aha twicaye ni kubera we impanuro ziwe nziza tuba hafi filime yacu yaragiye kugaragara tunavuga ati nta birebire tubifisemo kubwo bushobozi ntituraburonka byose tubikeshaho abyumve naho ariko tumushimira cyane kandi n'umubyeyi mwiza abyara abashoboye no kurera kabisa manyi ikibazo kiravuga giti uko wafashwe bitandukanye n'ukuri kubera ko uno munsi twinjiye mu kintu
nibaza ko no mu kibano canke mu nshuti turamenya uburyo baba badufata mu gihe tuba twinjiye mu kintu gishasha. Uko wafashwe winjiye muri sinema bitandukanye nuko we wiyizi. Ni gute? Kuko ndazi utegezwa kuronka amakuru ushaka kumenya ati bano bantu haraja mu vya sinema bamfata ko nduku nitwara guca ariko maze kuja muri sinema bamfashe ukundi. Uko kundi bagufashe ni gute? Si byarabaye. Usanzwe uba hehe? Mu Buterere. Okay, ugasanga ni bakubwira azavagira ubwanwa nawe uzavubica kandi ari film. None abantu bakwiye gutahura gute none ko ari film kumenya ivyo bintu birabacanga. Abantu bakwiye gutahura ko umukino. Nyakunja bakina theatre mu rusengero. Shaye muri eglise. Kabisa. Manyi mu buzima bwa mishe sasa ngakora iki? Twumvise vive ko arubatse bisigura ko kazi cyo ni gufata mutama neza canke nubundi bu business pembeni ariko akamutama ko kaba kari imbere. Mu buzima bwa mishe yose musanga mukora iki? Tandazi iki? Hariya nyene mu Buterere ku isoko. Uri umukoneseri. Okay, impuzu z'aba mama z'abakobwa cyangwa z'abana. Zimwe nyine z'abantu ariko wowe uzambara. Zirahendutse. Zazimvye. Ntambazo zo gushora ibintu bizimvira. Usanga mu mizirmane. Undi chimviro cyavuye utari mu mizirmane kumva ko dandaza dira. Bwana cyane ko dira tukunze kubona abamizirmane ko aravuga ati mfite inshuti z'abamizirmane. Abakiriya nyene urababona cyane ubuzikarite nyene z'amadira nziza. Okay, nagira numve rega ari ibintu usanga bigoranye. So urumva ko amadira abahari namavuga ati kora bino urumva na pembe uzane ibindi bintu byo gukora. Manyi nawe nibaza nti tukwimye ijambo nawe urafite gukora kumbure twumve nawe uko zo gushorera cyane bijya bintu biratesa hako akavuze neza no kuntu kitondeye ko mbavuga nakavuge neza nta bijya bintu ni sawa kubera akanu kose uragira design wifuza nabuze umuntu iyo naradekonye na je narashaka kuvyiga ku buryo nzandikorera ama design y'ibihuzu nyene bitandukanye n'ivy'abandi ipataro ndagisatura guca ako no wari kuba wivya akazi akazi gute none ndashaka ngikorera mu mutwe wanye nkaca none nkine kwambara ipataro nyene rimeze uko nguko nkahita nyenda akazi ari gendo gatanga nibagakora uko nshaka kabisa kumbe dukubita tubangura muje mu kazi numva ko mufise business uje mu kazi kwera ko aya masana y'abakiriya
amasaha y'abakiriya kandi mumbabarire kubera ko iyo nza kumenya ko mukora ivyo twari gukora ku mugoroba turavuga ati tuyaronke hakibona hani igihe umuntu ayakira atari kuyakira akavuga ati reka ndonke ya saa sita kabisa. Message ku bantu bariko baradukurikirana, message ku bantu bakurikirana ibikorwa vyanyu. Message twubaha natwe turifuza kumera nk'abandi gushika abandi bamaze kugera ibyo ntabwo twobyishobotse turi mu maboko yabo rero badushyigikire ibikorwa byacu barabibonye babandanye bagire sabone bashyireko amarayike kugira ngo babandanye kuduteza imbere kugira ngo natwe bikunde ejo tuze twakira abandi cyane natwe tuvuge ko twababonye ko abandi bahagarara bagashima ko ntabwo umuntu yogukorera ikintu nk'icyo cy'ingenzi ngo tugende ureke gushima badufashemo rero twarasohoye igikorwa tukagishyira ahabona ariko nta kindi dufise icyo dufise nibo abadahari natwe ntitwobaha dukwita tubangura turaja kwa Magnifique ngaho nawe mu gusozera kuvyo atavuze use nuwongera ko kugira dusozera ikiganiro hama tuje mu bindi kumbere tuje mu bikorwa ibindi kugira umunsi ushobore kurangira neza cyane.